ubucuti bwa Abel na Fanny LAVINE meze gute? Ubucuti ubucuti none jewe mu buzima narase ibintu by'uburyarya noja kubesha yuko turi hafi na hafi nabambesha. From Monday to Friday, 1 p.m. to 3 p.m. Emission The Star System. Tukumena Jewe nyene rukundu Biggie, Landry Promoter rukundu and Minush and the craziest DJ over there, DJ Alida. Here on The Star System. Kabisa. Ndetse nibaze neza yuko Abel NDUWAYO muriko muramwumva ndazi ko afisa abafana benshi bamukunda. Alafu tena mama tulikuwa tuko tunaongea kama tuko na Abel NDUWAYO ni mtu ambaye anapendwa na watu wengi hapa kwetu Burundi. Inabidi nikusaidie kwa Kirundi, kwa Kiswahili kwa sababu tupate kuelewana. Tupate kuelewana. Lakini nataka kujua maneno mawili ambayo umetambua hapa kwetu Burundi, umejua. Tangu kufika hapa kwetu Burundi. Maneno mawili ya Kirundi. Neno la kwanza. Mimi namwambia rais wa Burundi ndio Evariste ndakukunda cyane. Ndakukunda cyane. Nataka kukuambia kusema nataka kukufundisha kuongea Kirundi. Abel ama tumpige makofi basi Abel. Akikwambia maneno mawili. Anaona kandazi. Kangine. Na kuna nyingine najua. Mularamuse. Maramuse ndakukunda na kupenda. Alright. Ili kwa mara ya kwanza kufika Burundi mara ya kwanza. Ndo mara ya kwanza. Kabisa. Alikuwa tunaongea maneno mawili. Hapo ni sawa. Hapo ni sawa. Alikuwa anaona kwenye mapu, unaona wa Burundi wa mafilamu. Lakini sasa acha kwanza niwajuze kama unaweza ukatweeta kupitia kwenye simu yetu, unaweza ukatweeta hapa kwenye studio za Black FM kwenye kipindi The Star System, upate nafasi ya kuuliza maswali mengi tofauti. Ukipata na swali ya kumuuliza Abel NDUWAYO au Mama Kanumba, tunakupa nafasi kwa sababu upate kuita. Sijui kama Biggie anaweza kanisaidia kwa sababu aweza kuambia namba, mnaweza mkatupata eko kwa sababu tupate nafasi ya kuongea na watu wengi maalum, watu maarufu kwenye studio za Black FM. Twende basi. Mbegura cyari. Ariko mbeko abantu twakura banatwandikira ndashafite ibibazo bibiri kuko za Abel NDUWAYO. Sikubasigiye ka nimero kugira baze. Okay. 79 086 943 086 943 ofisi kibazo baza Abel cyangwa Mama Kanumba urahawe ikaze guys mubaze ibibazo mwifuza twabazanye ngaha muri za Black FM 79 086 943. By the way, let me back to you bro. Hama akaza mfise ni kamwe habonetse amafoto urikura soma umuntu ego nivyari muri filme tuzi kukijijwe abantu benshi bavuze amajambo menshi ati Abel yasaze yagitswe nuko iya foto imeze gute tubwire like ikintu kiri behind irya foto like nanje ndakubaza iyo umuntu asomye umuntu aba yasaze bivanye nge tumuzi Abel aba yaguye ifoto wayibonye irya foto bivange n'umuzi Minush nawe wabonye ko nasaze oya jewe mvuze ivyo gukizwa no kugira iki ari bivanye nge tukumenyereye ubunye twatwara biri mu gitana nke kuri bimwe aho uvuga ati havye nogira umva ikintu mwomenya mu Burundi turakina sinema ariko ntituramenya sinema turacari hasi cyane nkanakubwira yuko twebwe reka nimba ubona ndabikora atane nyungu ndonka taki reka tuzobe intwari ya sinema mu Burundi baze tuma tuzobe intwari ya sinema ibaze gufata ukiyangaje gukora ikintu udasanzwe ukora mu buzima ariko ukaciyangaje ukagikora ushobora gukina uri maraya kandi utuza kuba maraya kugira wigishe bimwe byo kuba ubumaraya ushobora gukina wicana umuntu ukamera nk'umunizi zose kandi kuva wabaho utana umuntu uzi kujyugwara n'umwana wawe utazi kumujyugwara mugo kubera ya sinema ukabikora ushobora gukina uri kiboregwa udasa nk'ubujurago urigera ubona ndi kiboregwa jewe mugo na manakiye ndimboregwa nkatembagara rero ibaze gufata ishusho y'ikintu kanaka ukakibamo igituma navuga ko mu Burundi bataramenya sinema ntibaratahura neza ko bijya ari byigisho bitandukanye n'ubuzima bwa misi yose cyabibaza ngo waguye nimba jewe nkinye nsoma umuntu turiko dukina twerekana urukundo ahubwo cashima Imana ko narose umuntu w'umukobwa muri sinema yugurutse nawe atahura sinema atahura role ya sinema ivyo bibaye babiheze mugo ndamubuze nta kundi nsoma gahanga canke nkasoma itama mugabo tukiri kuri abanyene h'abakobwa abaririmbye bacu baridoga ko bataronka ba Queen Video mbega wowe abukinisha muri film baroroha wowe kuko ukeneye umukobwa afise n'impano urumva wewe abari ibintu bibiri gusa nimbuzi impano
canke umugisha nagize no kuronka abakobwa rahira ego vraiment je nko ku munsi ndashaka kuba ndonderwa n'abantu kuri Facebook nka 30-50 bose bansaba shira muri cinema shira muri cinema umunsi umwe twahuye n'umuntu muri ville nyamuntu ndababara gato ko ciyace yantwenza yambwiye ngo ndakunda cinema ngo naneze no kubona ushaka uzonsiremo ngo umugabo rero ngo jewe ngo ndi mubi kandi gukonokinisha ngo beza cyane narabaye ariko mu bisanzwe cinema nimba shiramwo beza suko ko cinema yagenewe ngo basa gutya ngo binzobe cinema uyikora bitewe na role kana haro n'undi muntu yambwiye ngo nkunda gukinisha abakobwa nta cinema y'abakobwa ibaho mu Burundi canke mwisi haba cinema itanga message kanaga nimba message zikenewe ari z'abakobwa benshi ubwo ndabazana nimba message zikenewe umukobwa ari moyenne abayabaye nta na kimwe ndamuzana cinema ntisaba abinzobe gusa canke abirabura gusa canke abagufa barebare isaba abantu bose bitewe na message ushaka gutanga rero mu by'ukuri abarundi tutahure cinema icarico nitumara kugitahura ntawe uzosubira gutera ivyatsi ngo twagize ibingo twagize ikingo twaguye ngo twagize ikindi mwabantu umuntu aje azombwira naguye azoreka aratumwanya kuko mwijuru nta no kugenda tubandana azogenda wenyene naje ngende jenyene ariko aho nyene Abel warabonye ivyavuze amapolemike vyazanye ndibaza ko vyagushikiye na wewe n'umuryango wawe vyakiriwe gute wavyakiriye gute like nitwakire nk'umuntu akina amafilm tuvyakiye nk'umuntu asanzwe na famille ubwa mbere narajugumiye ndagira ubwo kandi ijya cinema ndiko ndayikina nayo mfise umuntu nazanye kuyihagarikira uwo muntu nene namuvanye imbere ruguraza kuyihagarikira rero kesho turiko turakina rore barayiguka ikina byanka byakunda iyo rore rero bayimpa ubwa mbere y'abantu ujya mukobwa yaratinya kiza no muri cinema avuga ati je ntavyo nzokora mugo ujya mutipe avuga ati niba utabikora ni cinema urayivamo kuko twebwe turafise cyo dushaka target dushaka kugirako umukobwa aravuga ati iyi cinema ndanayikunda sishaka kuyivamo iyi ari yaranja aravuga ati ngira yarasenga ati mana umfasha nkunde Abeli ho gato kugira nzomweke ya kibizo arasenga birakunda hama bariko baramonta nsanga umengo bashizemo nakandi kana kwa kabijya kuko nabizo nkijya natana nuko nagize bidisanze ngo mwa mugo barayongereje ku buryo bajamo muri montage numva ngo mwa hamwe nyine numva ngo mwa urumva uwo ni jewe mbanza kugira ngo ndataha gute ndataha he abo twari kunse bavuga ati ibi biro madama kabibona rurasambuze candataha nagira mukina madama muri kumwe niyo shaka ko madama muri ujya munsi ntitwari kumwe mugo hari amasene menshi twa turi kumwe madama aramusapotinga cyane turabizi araho heshi twa turi kumwe ariko ijya sene ijya yaza kuba hari ni yari kuvyemera ndayikira kabisa amaze no kuyibona karaje mwakantu narakabonye kabisa bigi subi usakame ko kwakura ko mara kwa telefona ni benshi ariko nacakomesha neza yuko ufise uruhusha rwo kubaza mu Kirundi cyangwa mu Giswahili bivaye n'ivyo wiyumvamwo n'ivyo ushoboye cyangwa n'ivyo ushobora gushobora umuntu wa mbere yabaje ati mahoro ni Kentia mbega mama Kanumba azomare imisi ingana iki ibuja yani mtu anauliza jenake Kentia anauliza mama Kanumba atamaliza siku gani siku ngapi ama mainga mangapi ama miezi mingapi hapa kwetu Buja anataka nipeleke kwake una siku ngapi nataka siku nyingi yani ungali hapa ulipenda ulipenda hali ya hewa unataka kubakia tu hapa hali ya hewa nzuri kwa kweli yani ungali hapa lakini kuna matoke na kula manyama hapa kwetu Burundi tuko fresh mama Kanumba sijui umeshirikishwa kwenye filamu ngapi hapa nani Burundi au Burundi hapa Burundi tayari nimeshirikishwa filamu 3 ushazimaliza mmemalizana nazo zote 2 nimemaliza bado moja ndio zote ni za Abeli ama kuna wengine walimtafuta Abeli kwa sababu wakupate namshukuru Abeli ana roho mbaya kwa hiyo walimtafuta aliwaweka wengine wakapata Abeli courage félicitations bro uwawe cyane gostone Yes, akanimero ka telefone murakazi akarimesha kwakura gutelefona wifuza kubaza Abel NDUWAYO ndazi kumwagumye mutu baza kenshi abako twakura nawo muri benshi apel nkazi nka mirongo izozi urira ahantu hamwe urumva aka telefone gato usanga ari kibazo ariko nibaze neze ko kwadukurikirana muko murumvize ivyumviro biri muri Abel ivyumviro biri hagati ya mama wa Kanumba Steven Kanumba muramuzi yakinyi sinema nziza nka za Big Daddy kuna filamu ambayo mimi mwenyewe napenda hadi kileo yani filamu nikitizama inanifurahisha sana filamu marehemu Steven Kanumba amecheza na Jennifer Big Daddy na Serengo
Yani filamu naipenda zaidi, naipenda sana. So okay, so by the way kuna kampuni ambayo ilikuwa na miliki ambayo ilikuwa inaenda kwa jina la The Great Films. The Great ilikuwa The Great Films. Kanumba The Great Films. Kampuni ile ingaliki ama ndio inasimamia kazi zako ama haipo tena? Kampuni ipo na mimi ndo mkurugenzi wa kampuni The Great Films. Okay. Ikiwa nafanya okay. Ndio inasimamia kazi zako zote. Ndio inasimamia kazi zako zote. Okay. Ingaki nafanya ile kusambaza filamu za Tanzania. Kwa sababu kitambo kile nakumbuka huku sasa tupate filamu za kutoka Tanzania zilikuwa zinatoka kupitia The Kanumba Great Films. Unasema? Kwa kusambaza filamu ile ya kusambaza filamu ambazo Kanumba mwenyewe yani kwa sababu filamu zitufikie huku, zitufikie zote zinapita kwenye Kanumba ile kampuni ikiwa inasababisha filamu huku Burundi zinatufikia. Na hivi ndio ingaki nafanya. Kazi ipo ingaliki. Kampuni bado ipo. Ndio. Na mkihitaji filamu mtazipata. Ndio. Kama tunavyosema. Sasa hivi kwa Tanzania sana tunacheza tamthilia series. Ndio. Kwa hiyo kama mtahitaji ni mawasiliano tu. Ndio. Mama Kanumba, watu wengi na yani watu wako hakujui. Wako nadhani kama wewe ni mganga wa chenyeji. Kwa sababu filamu ambazo unacheza siku ya kwanza cheza hizo filamu hizo ukiwa una act kwa hizo mada, yani ulijisikia aje na watu walikuchukulia aje kwenye Tanzania, kwenye sanaa ya Tanzania? Kwa kweli haukusikia uoga? Unajua unapocheza unafikisha ujumbe. Ni kweli ukipita mtaani wanasema huyu mama jamani. Mchawi. Kama mchawi kweli huyu. Lakini unasema ujumbe umefika. Kabisa. Oh yeah. Arundi abajije kibazo ati Steven Abedi ikintu nyamukuru cyatumizana Mama Kanumba nikihe ngo kitatumyuzana abandi bantu donc bashushe wimve kuzana umuvyeyi nena kivuza ariko nibaza yuko kuzana umuvyeyi ari byo bya mbere bifite akamaro kuko uyu muvyeyi turamwubaha cyane yatuvyariye imfura intwari muri sinema. Kuko abantu benshi sinema twagiye dukina twagiye tumera nk'abigana ivya Kanumba. Rero kuzana umuvyeyi tukamuha icubahiro nk'umuntu yatuvyariye umuntu twakunda kandi yatuvyariye umuntu twagizeho icitegererezo, ndumva ari byo bifite akamaro kurusha guha agaciro umuvyeyi mu gihe n'umwana we watakiriho. Hama ibindi bizoba mu nyuma, mu yindi misi y'imbere muzobabona bamuzehe kambi nzobazana n'abandi benshi muzobibona. Ntabwo sinema YouTube ntacu yo gufasha vraiment kubugiye kugarurira. Mbona ndanatangara mbonye abantu bataramenya YouTube bazi ko YouTube yatugiza aba boss cyane. Hariho n'abakubona bacavuga ati ya niyo modoka uri kuragenda muri twayiguhaye bana. Urumva hariho n'ukubwira muhure nko mu kabare ngo ngura mustengo jewe naragize ngo gucya ngo subscribe. Nye nazi yuko naramahera arenze. Mu byukuri YouTube nta mahera itanga yofasha umuntu yotunze ng'umuntu yomugeza ahantu wapi hageze mu views angahe igeze muri ngira ni 208 je singuma ndanayira canke ni turuwasi. Abel mu kurangiza kajambo kabazo kama Jackie wanje abandi ngiye baca babaza gacu turangiza shaka kumenya ubucuti bwa Abel na Fanny LAVINE meze gute? Ubucuti none numukinyi mugenzi wangu amepata nafasi ya kukutana na Mama Kanumba kwa sababu najua enzi zile Fanny LAVINE ameleta msanii kutoka Rwanda hapa kwetu Burundi na najua hakupata nafasi ya kuonana na wacheza filamu wengine hapa kwetu Burundi. Fanny arazi yuko uyu mama maringa none nk'ubu ndamuzanye nzanye nk'umumama nzanye nk'umushitsi noca mbwira Fanny ti ingumuramutse hapana arazi ko wamuzanye yani haja kuomba yigeza kubaza ati nubona uwo muvyeyi umva wocu ugiri yani kuna tatizo hapo. Asante. Hama urumva umubano umeze neza nkuko arakina sinema nanje ndakina. Iyindi mibano mushaka ni ushaka abo mugore wanje shaka kubona kwa kubana hafi kwakira kwa Fanny LAVINE na Abel tukubone kandi n'ubu ntabakire ma film. Jewe mu buzima narase ibintu by'uburyarya noja kubesha yuko turi hafi na bambeshi. Arakina sinema ziwe nanje nkakina sinema zanje wisubiyeko ivyo birakwiye ubahwe ndakwemeye ni muri hafi ubu nibigikunda
ntaco reka byoshika bigakunda nini turi kwisi tutarapfa kubera ikibitohera nibisanzwe mugono ujanga ngo nkabesha bwa urukundo rw'uburyarya naco rumaze nkaza kuvuga yuko turi inshuti zakadasohoka oya ndabambeshe gusa arakina sinema kandi turanavugana najya ndi muri Tanzania twamaze nk'umwanya turiko turayaga turaganira kuko burya umuntu mwabanye neza ntigahera ego mu kurangiza utubwira ahantu bakura amafilme yawe amafilme yakura kuri Abel NDUWAYO official Abel NDUWAYO official ugiyeho ucumbona hama hariho n'abantu bagumansa bugenze kuri Facebook kuri Abel NDUWAYO Facebook yuzuye kera ize nk'imyaka 5 ariko hariho page Abel NDUWAYO Burundi donc abantu bansavye bugenze kuri Abel NDUWAYO bakona sinda bubahana uko bidakunda mu guci ugira Abel NDUWAYO Burundi nshandaga ubugenzi nubwo bubaba n'amamiliyoni hana kimwe bo baremewe. Okay, Abel tugushimire cyane Abel. Urakoze naye ndagushimiye cyane ku mwanya wampaye nukuri Imana ibahezagire. Tugushimiye cyane karibu kandi cyane. Mama shukrani sana kwa sababu muda ndio hivyo na yoyoma. Tuseme shukrani sana afu tukutakie mema tukutakie kuenjoy hali ya hewa yetu hapa Burundi. Asante na mimi nawapenda sana na washukuru sana nimekuja kwenye radio ni Black FM. I'm feeling very proud of course. Kabisa nadhani kama hautojali tutapata nafasi ya kukuita tena na tuje tupate vibwagizo tupate ushauri kutoka kwa mama yetu kwenye filamu. Abel ndio acha tukushukuru asante sana biga kwa acha kushukuru acha mimi niwashukuru watu ambao wamepata nafasi ya kutusikiliza acha nishukuru mwenzangu Bigi amepata nafasi ya kunipa muda wa kunipa nafasi ya kuongea na kuuliza maswali acha nishukuru mwenzangu hapa Ange Minush mwanamke wetu mzuri kwenye kipindi chetu The Star System acha nishukuru DJ Arida amesababisha mama yetu apate furaha kupata nyimbo ya Madiba da Classic acha ni wafurahi nyinyi wote mmetusikiliza kwanza gwera igice sawa umunani gushika ano masaha bwo Uganda bakunda cyane gose nitwigera tunanirwa kiretse twigirije ndabakunda cyane We will never ever be apart.